abantu badukorera isuku n'abakozi batatu reka ndabe umwe akora amazu angahe akora amazu ashika 130 buri biro yose donke tumuhemba 200,000 sivyo 200,000 ndiko ndabona nabantu bakora isuku nganye ni Burundi harimo kandi umutamakazi ashika n'imyaka 60 nanjye ndamubaza nti bibi nivyo kuri ngaho urahembwa neza uyo ngo mwana unaba dogiteri ndabasomvye amahera nikahubwiye n'umutamakazi ashika n'imyaka 60 kuko ibi byo gukora isuku si vya bini ngo bagirisha umukubuzo na kajya karaketa sunikisha gusa mugabo nk'umparuye ko buri wese tumuhemba 200,000 yadutora miliyoni 2,600 n'abatamakazi banga batatu terambere nayo musori jam ushize muso mu iterambere nta rangira atacupfuye akiyo discipline iragoye oya ntigoye bisaba gusa ko wewe widetermine ukamica ushaka none ndakwaza ikintu kimwe akantu gasobanuye neza umuntu wese atari capable yo gukora amasaha 86 ku munsi muga muri 28 kuko musubizwe n'amasaha uwo muntu iterambere ryiwe riracari kure nk'ukwezi ushobora kuba urimo nanje nkaba ndimwo n'undi mugenzi akaba arimo n'umuntu wese azakumviriza kunegana akaba arimo ariko umuntu wese atarashobora n'imiburi buri minimum gukora amasaha 86 ku munsi uwo muntu iterambere ryiwe riracari kure muri make mu masaha 24 benshi bakora nk'amasaha 10 ni bake bashika na 12 ariko naje kugoze 12 muri 24 iterambere ryi urumva urugero risharije ako n'ugwicyo sivyo rihasi ashaba wundi muntu avuga ati reka ngurire umwanya abanaka nabanaka dufate nk'abazira usanga afite nk'abakozi nk'ibihumbi 5 umuntu ku munsi umusanga akora nk'amasaha ibihumbi mu masaha 24 mu bisanzwe nkongahe wacu turatevye mwakino gihugu cy'iwacu lo minimum nimba ushaka gutera imbere bishoboka akantu bamabarire ndagacishima mubonye ni pardon madame la ministre none yaje bujya twiga kubera iki none wowe wiga kubera iki kibaza kingaruka nako ntabwo ni cyendiga juste pour avoir une meilleure vie ndonke ubuzima bwisununuye nanje nabwo ni muna mu kibana ikibazo rero kwiga byo baba byarakungejeje ko abavyeyi banje nimba arico bari bitize banukira ku mashuri vyarabaye nimba bitanga abantu benshi ni market experience nuko ntitwiga ni bimwe nakunda kubwira ntitwiga so urumva yerekana azakora ico kintu Bujumbura avuye Gitega anabigitega azogikora ico kintu Bujumbura kandi afite imodoka nk'ibitoro kamanuka kaduga urumva wumve muri ya mendevre anywa ibitoro kamanuka kaduga aje guspervise akaba afite chance Gitega Bujumbura na kuzimba hari urugendo rwose hari n'urugendo so jere nk'umuntu nk'ubu hari umuntu ashobora kubwira ngo okay umuntu yize afise back canke master navuze yuko jewe hako niga ngiye kwiga ivyo nogena gukora formation kanaka azoze ndamusabire formation kwa Prosper kana zoyimpa urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyangwa kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe tumbera ni Band Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi nyaruka kuboneka uramaze kumva bindege yasize canke bakagenda bafite stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Band Travel Agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 26 the best trip ever ni washika uzombwira Okay, yes. Reka tubaramutse tubipfurize mahoro amagara meza n'amafaranga tubaye kazi cyane kuri Agaciro Media mu kiganiro ishure ry'ubuzima aho turongera ivyiyumviro ndema butunzi ngwiza butunzi canke ngorora buzima utarafse icari karakora akire mu waragifise atorundi murongo mushasha imikenyero mishasha bagenzi turi mu gihugu aho ari gihugu yajeje byinshi turi mu gihugu aho ubuzi atabuhari cyane turi mu gihugu kandi benshi bifuza gutangura imirimo yabo kudandaza kwinova imitayi kababera mito turi mu gihugu leta idatanga akazi ku bwinshi kubera ko ku mpamvu zitandukanye turi mu gihugu kandi ibiciro biguma biduga byo bari byo byakurije gutera imbere byo bari byo nanye bimbuza gutera intambwe mbega igihugu iyo iterambere ridindiye nawe urikwiye kudindira igihe rikwiye kudindira
ariko ko tubona abandi biriko riraduga turi mu gihugu kimwe tunganya amahirwe izuba ritwakira kumwe imvura itugwira kumwe ivyo two kwizeza ko kino kiganiro uza gusangana amahitamo meza wagize yuko gikurikirana nikiyago tugiye gusangira na Monsieur Kibos. Kibos muramuzi muri We Talk Business, n'umuntu afise ivyiyumviro bikomeye mu bijanye no kurema ubuzi kuduza business muri make nakanya keza. Monsieur Kibos, you welcome. Ya murakoze cyane. No munsi nawe mvuga ibintu byinshi. Zagomba tuvyibagira. Okay, twaheruka kera ngira ngo mu mwaka uheze niho umaheruka kuri Agaciro Media. Ego kandi mu mwaka uheze nko hagati hubwo. Nko hagati. Ego. Ni kure. Okay, karibu cyane abantu ntibaguheruka twaheruka tubwira ibije by'ama intelligence artificielle ukunara karyo keza mu kurema ibijanye n'akazi ukatubwira ngo telefone rimwe na rimwe tuyikoresha ibikorwa bito kandi yo ikwiye gukora binini n'ibindi no munsi rero tuje kugira ngo dufashe mbega muri kino gihugu abantu no munsi benshi tubona bariko barihebura bakabona ko inyishu ahubwo ari guhunga ahubwo ico kibazo ni byo kuri wowe nk'umuntu atahura business umuntu yo kwiyubaka gute bo novuga yuko umuntu wese bo nakamanda mutse abakunzi b'Agaciro Media twayirukana kera nivyo mu mwaka uheze kandi hagati ndibaza ariko 2026 tugarutse neza mu ntango matariki nka 3 y'ukwezi kwa kabiri tukaba turi Agaciro Media ni teka ridasanzwe. Okay. Ni muhira bo yego ni muhira haratureze haradukuza uno munsi tukaba mwongeye kuduhamagara. So rero waruvuze ngo twaruse tuvuga ivya intelligence artificielle n'ibindi ariko nivyo byo uheruka kubona wa mukire wa mbere ku isi yivugiye yuko ubuhongo cyane impamvu yo kuruha kuko ngo turiko turaja muri monde ejo canke hirya ejo umuntu azoba kuko isi turiko turaja muri intelligence artificielle uzi bwose bugiye guhera rero kugira ngo tubane neza twumvikana ngo ubuzi kuko buzo ariko barakorwa n'amarobo bene ayo marobo ngo bazohemba isi yose so turinjiza ngo amahera ngo twijyamiye ni kintu uri kuracumva ariko ivyo sivyo bice bitera unebwe sinzi kurabona muri Bibiliya ari hano nabonye ngo none ngo Imana Salomo ntiyamuhereye mu nzozi muri make natwe turarame rero ko bizizana oya bo nari ndakavuze gusa kubera ico kintu ca intelligence artificielle kuko twereko turavuga yuko ubuzi buzogenda no bubuke turiko turaja kugwanira bose ukabura bo ugere kuraba kubihuza n'isi rikiraja mu myaka nka 40 iri nyuma wari kukubwira yuko umuntu azoshobora kwinjiza amahera kuri internet yibereye muhira canke yicaye ngaho wari kuvyumva byari kumvikana kabisa mugabo mu myaka 40 uno munsi rero nivyo bariko barabivuga ukumva umengo ni inkuru mugabo uzoza ubona vyabaye ariko nta kindi bariko baraturemamo ariko nuno munsi donc hariyo nuba bariko barabikora yes. usanga yirigira nk'akazuka podcast canke kigira nk'akameza kitereka nk'akamashini akazindukira ko na AI je nayiruki binarabibonye kuno hariyo babigenza mugabo nubu turacafise ntuze population nini itavyumva so rero tugarutse nkuko warubivuze kuba igihugu kidatanga akazi kuko ntako gifise tuze turakivuga naho ushobora kutacumva nyene ariko nako gifise no kuba n'amafaranga umengo nayaboneka ku rugero ruto nta yahari navyo niko bimeze nyene ariko ivyo sivyo bituma umuntu sivyo bibuza umuntu gutera imbere oya ikintu gikubuza gutera imbere ni wowe nyene ubwawe ni vyumviro vyawe ni mikorere yawe kandi ari aho Jezi yavuze ngo rigicica umuntu sikiva hanze kiri muri we byumvikana ko nikimukiza kiri muri banko no kuvuga ngo wewe ukukoresha umwanya wawe ukukoresha ivyumviro vyawe nico kintu cyo nyine gishobora kukurokora mu migani kirundi bakunda sobanura neza ico kintu nta muntu umwe adakoresha umwanya umuntu wese adakoresha umwanya ari bivana n'ico ukoreshamo
bivana n'icyo ukoreshamo. James telefone nawe ufite telefone mugo nk'ubu dushobora gusanga mu masaha nk'atatu aheze icyo jewe nakoresheje telefone n'icyo wakoresheje telefone atari cyo kimwe. Ushobora kuba mu masaha atatu aheze telefone yawe ikoresheje uri kuraganira n'umuntu uri kuraganira n'umukobwa cyangwa uri kuraganira muri groupe za famille uwundi nawe ugasanga mu mwanya w'amasaha atatu aheze yari karakora ubushakashatsi bw'igishobora kumubako bwishobora kumuteza imbere cyangwa se kizomuteza imbere muri kazoza. No kuvuga ngo mindset yawe niyo igena vyose. Rero no kuvuga ngo ariko uno munsi sinzi kuyibona ku bwize internet nyene uno munsi yasigaye hari bisamaza vyinshi bigoye imbere ngira ngo no kwidiscipline ariko birakunda. Jewe nagiye ngwana n'intuze ya na nibisamaza nyene iyo nugure telefone nyuma ngiye muri WhatsApp nje kurondera nde umuntu nje kurondera naho ndahasanga izindi message z'abandi mbaza kuzihoza ndondera wa wundi iyo ni discipline sini ubundi hariho abuco ubona umengo reka manye numviriza iyo audio canke ngiye kuri YouTube ndafise ikintu kinjanye ngiye kurondera ikintu kinaka acha sanga ngaha ama video atonze ngaha yashino genda ifyonze ko basha terambere ntaye musoro canke babandi baza baraduza gutya terambere ntaye musoro ijambo ushize musoro mu iterambere nta birangira atacupfuye akiyo discipline iragoye oya ntigoye bisaba gusa ko wewe widetermine ukamenya icyo ushaka none ndakwaza ikintu kimwe okay ndugure telefone mu gatondo je ngiye kuraba ko di changement yampaye programme dufitanye programme kanaka ngiye kuraba yuko yamaze kumbarira yuko ari ready ciye mpura na message gihumbiza abandi bantu cenja kuzisoma none wumva byukuri wumva byukuri nari ndicana ngiye kuraba hari saa moya saa 3 di changement cya telefone ati bro gahunda bite ko nenda kwiteze saa 2 tukaba tweze saa 3 nkijyamye ndiko ndasoma za message zo muri group ndiko ndasoma natwenze nakwereye ngo brage ngo ni nyinshi umva nzi cyo nshaka so nico iterambere nta musozi jamu nico tumara umuntu yavuze ngo tugeze mu iterambere ni twese iterambere twese yarika avuga yarika bo ampe yari munye politique ariko aravuga rero yuko mu iterambere takuregeza nyombori mu gihugu tuvuze iterambere ko riva hejuru rigakwira hasi ro nimero 1 avuze ati tugiye mu iterambere tugiye gusukura imifurege ni twese yego no kuvuga rero mu iterambere wewe ni umutwe no mubiri ni vyiyumviro ni kintu cyose uvuze ngo ndaje ku ruhande ntibikunda uvuze ngo umusanzu umuntu ari mu iterambere ntajyohego yego uri mu iterambere ntunezerwa kuko uko uja mu bintu byinshi bikunezera iterambere murahabanya ariko none kuri bano bantu urabona no munsi ari ijambo nkunze kwitiza rya Jeze sigiye nkoresha Bibiliya cyane Jeze avuga ngo ivyimburwa ni byinshi ariko abimbuzi ni baki ayi wacu mu Burundi je nkunze guca ndari transforma ati mu Burundi abakozi ni benshi ariko abarema akazi ni baki mu gihe rero abo bakozi ari benshi baguma babaza nta hantu ho ndangira akazi ariko kugira yo nawe akoreshe ibimurimwo uwo muntu akiremera abantu ashaka ko kumurangira akazi kajya akazi ninde yakareme nuriya muntu bakaronerako nawe aca akaremerwa nande bo hari umugenzi yigeze kubwira se wiwe ngo muhakaze kase wakazi yaragafise aca maze tama kukazi ushaka ndaguhena nje nagahawe nande ko papa jata akazi yampaye we nawe ushaka ndaguha kahe none ega kazi si bisiga by'umuryango oya akazi nako umuntu arema wako kazi uri kurondera kugenda gukora kwa naka yakuremeye kuki udashobora kurema akazi rero ni ivyumviro vy'umuntu ntabwo abantu benshi bumva ko kurema akazi no kuronka ibifaranga ndatanguye business kanaka ariko kurema akazi ubwa mbere banza ukareme muri wewe ukarema muri wewe ha mukazi ukarema hanze mugabo buyi ivyo navyo je nibaza ko mengo biva henshi ega abantu benshi twarize ibisata mbere twize kenshi niyo tuvuye ku mashuri usanga tutazi no kubishira mu ngiro sinzi ko tuba twavyize nabi sinzi ko tuba twavyize mu gihe kidakwiriye sinzi ariko les familles nazo zaturetse ntizatwigishije ko dufata la responsabilité bakubwira ngo genda uvome genda ugira iki ukagumurindira ko babikubwira none wumva ko biza kurangira n'ubu naho twakoze tukuma twumva ndakeneye undangira akazi kukubwira ngo genda uvome genda usenye niyo responsabilité ne bariko barakuremamo nubwo bugabo nyene cyane nubwo bufasoni bariko barakuremamo
kuko bariko barakwereka yuko ushobora gukora ibintu byinshi mu musi umwe wari ukwiye kwirabira ko bikenewe nawe ukabikora kuko oya urumva kubera bivanye n'imyaka twari dufise bariko baratwereka yuko ikintu kimwe umuntu harava kuvoma ari umwana gashashika gacatura kabido ngo ndarusha gaca yicara baje kugira ngo yagenda uragire ati genda usenye bariko barakwereka yuko atamwanya hari wo gupfa ubusa uno musi rero urashobora gusanga jewe reka ndaguhakaro rero jewe hari gihe nigeze kubaho numva ko gukora business en ligne bintunze kandi koko vyari bintunze mugabo casanga sinkeneye kwirirwa ndava muhira wagira vyandi vya trading cyane ego trading casanga ntibikenewe ko mva muhira kuko connection nenda ifise telefone nda ifise n'umuyaga nkuba nenda ufise sanga ntibikenera yuko nirirwa ndava muhira kandi kweri ndi mugaza ndumva ko bintunze muri make webona ndinjiza ntiriwe ndava muhira ego cafata gahunda rero kutava muhira baze cyo vyavyaye trading urayikora nivyo ivyo bintu byose urabikora winjije izo dolari 20 canke 10 yereka wana shaka tuvuge mu marundi winjije ivyo bihumbi jana canke amajana 2 kandi nivyo wabonye kwa spending ego wa spending 50000 rero umva jana 5 ryasigaye mugabo ejo naho urudanaza niko rumeze gishobora guhomba kandi ushobora guhomba gahomba n'umutahe ucugenda gufata ya ma savings wari wagize ukaganusura kandi kuja kuyarusharge bo nagiye kwisanga ako kazone narimwo no kwita zone do confort ka mezi nk'umunani namaze nagiye kwisanga n'abantu bose nafise babagenza atamugenza numwe nkifise sinkiteramana nabo sinkiganira nabo naho vyo muhurira ntaho mfise duhurira nagiye usanga ivyumviro mfise ari bya bintu byo kwinjiza bya bihumbi jana canke amajana 2 hama bigakoreshwa muri famille hama bigahera sinigeze nganira n'umuntu ashobora kumbwira ibintu ubuzima buriko burabera hanze ko nshobora kuronka ibihumbi amajana 2 nkavyiinvestisa ahandi hantu ofete opportunity ziri hanze sinigeze ndazimenya bisa nkaho wari wiyugaranye nari niyugaranye wibwira ngo urafise intuze ya ngo ndafise ngucinjiza ngo ndimo kandi birantunza kandi nivyo vyari bintunza so nagiye gusanga abantu benshi no musi turaryama ku telefone gusa n'utu message turiko turasoma ama appel d'offre turiko turabaza abagenzi aho turangira akazi canke natwe turindiriye no kumva communique ku radio mugabo kibagira yuko kuva muhira amahigwe ya mbere y'umuntu aruko baramutse ari muzima amahigwe ya kabiri nayo y'umuntu aruko atera intambwe gasohoka muhira akagenda ubuheruka naho navuze ngo amahigwe imbwa itagaburirwa amahigwe yayo bahurira mu nzira muri make itagaburirwa yiruka kurondera niko bimeze kuko kandi nawe utunze imbwa utunze ntushobora kwirekwa ngo yangare kandi uzi kwirira mu nzu mugabo kandi nawe utayigaburira ntushobora kuyibohera mu nzu uzi kutaza kuyiha ivyigi muri make nibyo nibaje bavuga ntarataza rutambonda uyaguma atarataza yiruka ni nawe ahura n'amahirwe menshi rero urumva baca baza bakatwica mu mutwe ngo kurondera akazi ngo vyahindutse akazi nivyo utagerageza nuko bo iyo umaze kunanirwa no kugerageza uba umeze nk'umuntu yapfuye kugerageza rero kuno musi nuko uva muhira ko uvuye muhira uhora na opportunity nyinshi opportunity suko omdishanje maguhamagara ngo ndagwakaza ku agaciro media n'akazi yaremye why not dushobora uno musi ushobora kuvuga ni umuntu wese ndiko ndakoresha no musi je omdishanje nuko ndindiriye yuko mon fils aîné azokwiza imyaka 10 kandi je ndiko ndiga kuzomuremo content creation kuva ku myaka 5 ku myaka 10 azobashoboye gukoresha imashini azobashoboye gukoresha intelligence artificielle ku myaka 15 niwe azoba arongoye board ya gaciro media kandi kuko n'umwana nzobimuremamwo nta mukozi azoba akeneye imashini n'umuyaga nkuba na connection kandi byose azobikora none urisire yuko umuntu agukorera wewe mu myaka 10 azoba yishoboye ku buryo niwo musezerera azoba ashoboye nawe gana kuremera business oya je nibaze ko nta mugozi twogura n'imyaka 10 azoba yagiye kwiyubaka nawe niko bibona murantunga abo mukora nabo soro bibabonamo yego ya Imana guhezagire ariko none nk'ubu abantu benshi barakunze kwidogera muri make uwo byananiye agerageza kwikura ko yuko byakomotse kuri we
ushobora kuvuga par exemple igihugu urabona nta mahigwa arimo igihugu urabona ibi nikivyitaho urabona fakata kabita igihugu kuvukira mu gihugu kitagira amahigwa niyo mahigwa ya mbere ariko ntaco nge mbazemeza donc ashobora kuvuga ati igihugu nimba kitariko kiratera imbere ndakirindira kizotera imbere kugira jane nanyize ntera imbere zo warapfuye donc muri make nkole n'intera imbere ubundi bwo igihugu ntabwo arico giteza imbere umuntu ni wateza imbere igihugu kuko aha hantu hose ubona abantu tugenda bavuga gutyo rero barabicurika igihugu oya ntabwo ari igihugu giteza imbere abantu oya abantu no bateza imbere igihugu rero abo bantu bose ubona bagenda abantu bose bagenda turiko turaja muri bihugu vya Buraya n'ahandi kubera hari ibisayangana baravyubatse uwe rero uri kurumva ko mu mutwe wawe ugiye gukama inkutaragiye urisire ko baje abantu bayiragiye bazokwemerera ko buzuze binika hari wo twigeze gwanira ari muri ndagane n'abarundi bari ahantu henshi ku mugabane wa Buraya ntuvuga igihugu yego mugabo nko ku mugabane wa Buraya amahirwe y'abantu benshi yego n'ahandi ku mugabane wa Amerika hariho bambye ati umva rero abantu baragohemba amahera menshi mugabo usanga barabisetinze neza yuko ari ibintu bizokwirana no kubaho kwawe urabaho neza imidugu uraba ufise internet inzu nta kibazo mugabo ngushinga ka entreprise kiwawe ati bikuru uretse no kugashinga hariya ni wanyu ntashobora kuronka amahera urungikayo unayarose wayacharginga fre nyinshi kugira ntuyakure mu gihugu iwawe Bibiliya hari ahantu sinzi ko ari Bibiliya canke nakumvise kuri zo social umukozi w'Imana ariko arakavuga akantu ko umuntu agiye kurondera akazi mu gihugu sindiko ndibuka neza ukuntu ngo hari handitse winjiye bakubwira yuko igihugu gitanga akazi gitanga amahigwe mugabo umenga usohotse sindiko ndavyibuka neza uwo muntu aragenda arakora abona rose ubitunzi bwose araburonka aravuga ati burengera ntahe kageza hataha bacamubwira ati soma hajya muri make naco tahana warje tatuzanye subira inyuma tacuza no gusubira inyuma gana tacu twaye ivyo bintu vyose uraza urabironkera ngaha birire ngaho bihejeje hamugende ariko bya n'ubundi bihugu biteye imbere system usanga bifise niko bimeze n'ubundi kuko rekana ko ahantu hose uzosanga mu isi uzosanga abantu benshi bagenda kandi kweri bariyo ni babona amafoto cyane wanagira nibakwe yo gushobora kugenda kubaramutsa bakuriye agatike canke ukirihiye uzosanga babayeho neza ariko mugabo uzosanga twe muri family turiko turakenya imisaya ngo ntibadufashe nayo barafite ibyo badufashisha burya imiryango yacu barayifise none no navyo bafise bihuye n'imiryango yabo nyene none mugabo nk'ubu dufate je abavyeyi banje barigwanye ko baranyigisha mbere giye kuraba nta namikoro bari bafise tugereranye ico bari banyitezeko eske baba barakibonye bari biteze ko nco ubwenge nigeze kubaza intuze ya madame la ministre Jean Ndirahisha ico gihe nige mu 12 maje ni akantu bambabarire ndagacishije mubonye ni pardon madame la ministre none hajya bujya twiga kubera iki none wowe wiga kubera iki kibaza kingaruka nako ntabwo ni niga juste pour avoir une meilleure vie ndonke ubuzima bwisununuye nanje nabwo ni mu kibano ikibazo rero kwiga byo baba byarakungejeje ko byo nijyo ko abavyeyi banje nimba arico bari biteze bandukira ku mashuri vyarabaye nimba bitabaye vyapfiriye nimba koko umuntu wese yize yari yiga kugira ngo ubuzima bwiza benshi muri twebwe amashuri ntakamara tugiriye ariko nibaza ko naho benshi bataba babivuga wewe urondera iki bo jewe cyambere nagiye ntasinzi ivyo narondera cyambere sinzi ivyo narondera ko mukuja ku ishure jewe ntavyo nahisemo wazande bagusize je d'abord jeho ni catastrophe uko jewe je ndi umuntu niswe n'izina ngiye ku ishure jewe umunsi bari kunyandikisha mu gitondo ku ishure no umunsi baraye baranyita izina mu ijoro ntazina n'ufise oya no muhira bagwamagara gute kibosi iryo nyene burya je niryo zina no muri burya no ugiye no kugatumba iryo zina niryo bazi mazina anje nyakuri je no muhira nkayo bazi
rero jewe n'umuntu jewe umusinge bagenda kunyandikisha mu wa mbere ndibuka ko twicaye mu ijoro jewe mama na mushikanje nabashikanje umuvyeyi papa nawe twari dufise turiko bariko barabazanya ngo tumwite gute mushikanje kubera yaramaze kuba ari kariga amaze gushikaza mu windwi ngirango na hehe yaramaze kumva abandi mazina abandi y'amasirima abandi abantu bitwa bakompoje amazina nje twicaranye uvyumva yego ndahari twicaranye mu ijoro bagenda kunyandikisha ku ishuri mu rero baca batora izina rimwe muyo banyise bavuga ko papa yakunda kurivuga ko ariko nzokwitwa ariko no papa yapfuye mfize imyaka 3 mugoye yagiye atarinyise yavuze umwana wanje yitwa Kibosi nuko nyene azokwitwa Kibosi ariko yashobora kuba yaranaguhezagiye uko byaciye bikurikira Imana muhiruko ridashira yarakoze so rero jewe urumva kuyiga nagiye kwiga ntavyo nahisemo mu bisanzwe nsa neza cyo narondera ko jewe naganda kubwiza ukuri yuko nakunze ishure ndobuye mu 10 maze kudubura mu 10 niga hana tari hafi yo muhira ca nta muhira narinse wanashima amanota arenga 50% mugabo ndayobego nca ntaha nsanga abandi bana twabana aho twaba bafise amanota ari musi yanje bo bamenye numva birambabaje numva ndakwiye kwiga niko guca nsubira kudubura uwo mwaka kandi uwo mwaka naje mu Bujumbura canza gusubira kwiga uwundi mwaka nduye mu 10 Bujumbura inshanza rero nje menye iby'ishuri carico abo twiganye barabizi niga mu Kibenga ahantu quelque part barabizi ko kwishura uko byari bimeze maze niga mu 10 nabo twiganye mu 11 na 12 no kugenda no mu wa gatatu barabizi ko byari bimeze aho rero niho hantu niho munsi wa mbere namenye jewe yuko ndani nciye ubwenge kwishura maze kuyoberwa mu 10 niho namenye yuko kumbe nari nciye ubwenge kwishura nari guca ubwenge kwishura mugabo mu myaka y'inyuma byose ko ntari ndabizi ntavyo narinzi nyene kandi rero no mu iyo myaka sinza kukubwira ngo nize nshakiki ko navyo ubungo ntavyo narinzi uko ndibuka yuko uwampaye courage gusubira kuja kuyiga yambwiye ati ishure rigeza niriheze niriheze muri make riheze ni sawa ishure riheze ni sawa niko yambwiye sinzona vyibagira kubera ariko ico gihe ukiri umunyeshure mu kuva ngira nko mu 11 gushika mu 13 hari ikintu cinjiza amahera wigeze ukora vyinshi vyinshi wakora iki oya sino bivuga akora ikintu gitemewe n'amategeko mugabo ibi bijanye no gutahura internet cyane kuko we n'ubundi natangwe kumenya muri ibi bintu bita trading forex kandi n'ubundi ndazi hari abantu benshi bariko turaba batanabitahura sinzi ko muri we talk business muri meta mukivyigisha muracavyigisha okay abantu mushaka abashaka gushora udufaranga mu bijanye na internet muje kutuvyaza umusaruro uwo mugabo muramubona n'abashaka gukoresha ama website muri MetaVision turiko turabikorana neza cyane website isa neza twayiguha mu mwanya muto cyane kandi ku mafaranga meza cyane ariko ico gihe rero tubigarutseko watangwe gutahura ibijyari kuko internet ngai Burundi ni sini yakera bo icambere ngarutse gato jewe nakuze urumva nabuze abavyeyi nkiri muto avec n'ubuntu bwo ma famille ntituba twifasha niki nkurana inzigo yo kubona jewe wanyawe n'igihe nzo kubona n'iryari so rero jewe urumva no mu ishuri cyo tumandamubwira ko ivyo mu ishuri nta sindanabizi nta nivyonzi kuko sinzi n'ukuntu vyagenze maze ko narenda yahejeje narasubiye na ruguru wanashima mugabo ngiye ndihweza sanga ntivyovamo ndibuka ko ara ishure nagiye gusaba ko akazi ko kwigisha baranakanyemerera mugabo kuko bahemba ku isaha dufa amasaha sanga umuntu yigisha ko ari ishure technique sanga umuntu yigisha ibintu atize afise amasaha 30 mu ndo mwikurukana jewe mfise mu bumenyi mugabo je barayinyima cyane avuga ne kumbe vya navya bintu ahantu hose nuko bimeze nibimenyane ni n'umuntu w'umugenzi wa famille yarabinkwegeyemo candagaruka ndibuka rero yuko je wakazi ka mbere nakoze nakarangiwe n'umugenzi
twigana ndanamushimire ari mu Bushinwa naho ntamuvuze izina aca yimenya niyabona ikiganiro reka ndanamushimira ki hari yitwa Stani warakoze mwene wacu ni wandangiye akazi ka mbere ndi umushoferi wewe warusanga umushoferi ndagakora nsanga nkorana n'umuntu adashoboka mugabo ndabiheba banavuga ko ntazi imodoka we yanavutanga raporo ko ntazi imodoka ndabiheba ndakora nakandi nakoga ishoferi ndagaheba ndakora naka gatatu niko kampaye amahirwe yo kumenyana n'abantu kigishoferi nyene ko kampaga amahirwe yo kumenyana n'abantu bakora trading narigeze kubivuga camenyana nabo rero ntangura kubona abandi bantu kuntu babaho tungana mu buzima umengo bafite opportunity nyinshi gusumba divyo niko ndakora wanashimaje no mu gashoferi hari amahera menshi kabisa mugabo mbona ntibishoboka ndabivamo rero nja gushakisha ibindi uko numva mu mutwe bitokunda yuko nza gukora akazi mpabwa amategeko n'umuntu ngo kora ibikora uko ambwira ngo ngova ngaho cugenda hari ivyo bintu ntibirimwo kandi twara kumbura amasaha menshi je nakuze ariko meze wanashima n'ubundi nagasaziye novuga ko ndi nikigaba nta muntu yoshobora kunkoresha urazi ko kenshi na kenshi abantu usanga babishingira mirimo donc wamusanga umengo ni nk'aba devia sociale ndi nikigaba ntaho ushobora kunkoresha nunda gusubiriye ntikibaho nta muntu numwe baho ushobora kunkoresha jewe ariko gato dusubiye gato inyuma igihe wakora ya trading uri mu nzu ukabona birinjiza ati sine kwirwa ndavanga hano ubundi mbona ndagiza nigo bimuhira yazike bico kintu urumva ko wari wishize ahantu nko muri zone do confort ubona ati cyama tudufaranga ndoronka cyenda ndabona umengo turampagisha nabona rubukire erega niho nariko ndapfira mu mutwe nabona umengo ndakize ico kintu ujye nitwogisanisha n'umuntu n'abasanzwe bafite akazi muri entreprise muri departement ya gouvernement kanaka abona ko umushahara wiwe umutosheje orke umusugizwe n'amasaha 24 none burya mu masaha yandi avuye muri kaya kazi nta minota 30 yokoresha kandi nta saha cyangwa isaha 2 yokoresha kandi kumukira ubundi jewe ku bushakashatsi nakoze nibaza yuko ofera mezere nzo kwandikira n'igitabo nasanze umuntu wese atarashobora kuba ari capable gukora amasaha 86 86 mu kwezi ku munsi okay akantu gasobanuye neza umuntu wese atari capable gukora amasaha 86 ku munsi muga muri 28 kuko musubizwe n'amasaha uwo muntu iterambere ryiwe riracari kure nk'ukwezi ushobora kuba urimwo nanje nkaba ndimwo n'undi mugenzi akaba arimo n'umuntu wese azakumviriza kuniganira akaba arimo ariko umuntu wese atarashobora n'imiburi minimum gukora amasaha 86 ku munsi uwo muntu iterambere ryiwe riracari kure muri make mu masaha 24 benshi bakora nk'amasaha 10 ni bake bashika na 12 ariko naje kugoze 12 muri 24 iterambere ryi urumva urugero risharije ako n'ugwicyo sivyo rihasi ashaba wundi muntu avuga ati reka ngurire umwanya abanaka nabanaka dufate nk'abadira usanga afite nk'abakozi nk'ibihumbi 5 umuntu ku munsi umusanga akora nk'amasaha ibihumbi mu masaha 24 mu bisanzwe nkongahe wacu turatevye mu kino gihugu cy'iwacu ro minimum nimba ushaka gutera imbere bishoboka yobe deba ndende reka ntaco hari igihe minimum umuntu ashaka gutera imbere mu kino gihugu afite imyaka nk'imfise canke nk'iyufise canke nk'iyafise gerageza ikintu ca mbere devoir ya mbere gerageza wige uburyo ushobora gukora amasaha 86 ku munsi gura umwanya wa Claude ariko kumbure gura umwanya wa Yohani gura umwanya wa Maritino mpaka ukwije amasaha 86 ku munsi ariko uraze ahantu biza kuguranira ufate abantu benshi hari n'abatararonka depart bakora akantu kabo basi nayo masaha 8 ayakora ari mu kantu kiwe cyangwa basi akozumira amasaha 3 cyangwa 4 ariko arakora akantu kiwe none umuntu ko n'ubundi twavuze turi mu gihugu creation z'akazi zitari nyinshi tukaba mu gihugu kandi imitahe nayo nyine atari myinshi uretse ko imitahe ntazinga imitahe bujya nangahe kuko abadukurikirana kuri Agaciro Media
Turiko dukora kino kiganiro ari kamera zinga zikoze turaba si kamera imwe mugabo nigize gutangura nkoresheje aga telefone k'agatekino niyo depart ya Agaciro Media ndamaze kubivuga inshuro nyinshi donc ikintu je cyitwa umutahe si nusi ndabona ko ariyo ntambamye cyane muga kuraho bagifata ko ari intambamye babivemo gute bo icambere mu buzima bw'umuntu umutahe ntukenewe mu buzima bw'umuntu umutahe ntukenewe ukumbaye gutera amabuye ibyo bane ntibama bayikoze ibintu bisanzwe bama bantutse ibyo naraje ibyo twarabimenyereye ariko mu buzima bw'umuntu umutahe ntukenewe namuvuze ko umutahe udakenewe kandi yahubwo ibintu byose bikoreshwa imitahe kandi ibintu byose bikoreshwa imitahe nk'iki ubu nk'akaro dufate twicaye muri studio none yaba ntafise ntarose agatahe byari gukunda ibi ubu wowe gusaba kumufasha gucreate chaîne YouTube umusaba mahera aje nyine ukabona kabisa yuko ari bwo bufasha gukeneyeko umusaba mahera ico no gikora mu gihe yobangaragarije by'ukuri nanje ko atagira ntesha umwanya mukorere ejo azaca biheba mbona neza ko ari convention ari motive navyo no bimukorera okay ubu umuntu yoza homme du changement uno munsi yababwiye ko yahereye ku telefone k'agatekino mugabo no munsi atunza telefone nziza zirenga imwe kandi zishobora gukora content ubu umuntu yoza akubwira ati homme du changement by'ukuri ubufasha ndagukeneye ko content creation sinagukeneye ko interere byumviro nukuri ikintu ndagukeneye ko nuko aha hantu muri biro wawe ukorera nshobora kuba nosoka ngahanze ukibaza ko telefone yawe ndayikwiba nta kamera yawe nkeneye nta na micro yawe nkeneye yuko telefone untiziwe telefone yawe ngira nkore content y'iminota 5 kandi nyereka hano nicara ubona yuko kabisa telefone yawe iri ya security iminota 5 uravyumva hama iminota 5 nta editing nkeneye ntaki iyo content zo kuyikora ubwo ndayishira kuri YouTube yanje kandi cengenda telefone na connection niho bimuha kubuntu aje ubona ko ari vyakeneye niho bimuha komeza mbande numva ishaka gushika ndacagenda niho bimuha yego no bimuha none uno musi muri monde turiko turajamo ko tuguma tuvuga ko turiko turaja muri monde ya internet nkuko tuyirimo tuyibandanye kuko ariho hantu honyene hasigaye isoko nkuko nkunda kubivuga internet no hantu honyene hasigaye isoko mutagwanira n'umuntu litagira concurrence ugenda ugatora mu gwawe nundi akenda gatora mu gwiwe ndabaza nimba uno muzi turiko turahamagarira abantu ko investisa muri content creation uno musi kwa turiko turavuga ko n'udafite telefone yoza kayitira homme du changement nkuko yitira n'umubanyi wese uko mu kibano iwacu dufite abantu benshi bafite smartphone akaze kabisa atakintu kimwe bayakoresha ariko kiretse je ngira abantu bo mu muryango abandi bose banzi n'abafite ama telefone kuko niyo bandabira imiryango yose barasa abantu bafite ama smartphone meza kandi agezweho kandi atakintu kimwe bayakoresha none bibeshi bazi dusuma umuntu wese uzi ko ufise email urafise YouTube channel ndabeshe umuntu wese uzi ko ufise email urafise YouTube channel none uko ufise email mu telefone wawe ko ufise email ufise YouTube channel content kuba umu content creator bigutwaye iki ko ari ibintu ushobora gukora kandi atana amahera bizogusaba kugira ngo iyo chaîne yawe uzoduge kiretse gusa kuzokora content zifise logic zifite ico zishobora kumara muri career muri societe kanaka ejo canke hirya ejo ushobora kuzotoronka amahera uhembwe na YouTube ariko ushobora kuzoyaguha kuko nkeneye ikintu ushaka gucisha iwawe gucisha ikintu iwawe jewe nzoguha amahera ariko ninahacisha ikintu c'akamaro naco kizokudugiriza visibility ya chaîne yawe kuko iri kiraca ku ibintu vy'akamaro YouTube nyine bitari bwaguhembe ishobora kuzoca iza nayo ikagusubiriza mu ikaguhemba ejo canke hirya yejo uzosanga ahubwo nawe usigaye utanga akazi wari ugakeneye ico ndiko ndavuga niki ndiko ndavuga ngo kubaka business no gutera isarasi uralize sinzingira bivana n'imvugo y'ahantu hariho hose nico giti gishobora kuba cama gitevye okay rero umuntu wese ushaka gutera imbere genda uri misrasi
ibi vyo kuvuga ngo nshaka ikintu nkora uno munsi ni kuvuga aba bantu bose ubona tuguma tururumba ngo dushaka akazi ni ibi bintu twumva yuko udashobora kubaho amezi 5 canke umwaka uri kurarima ivyo uzogira imyaka yawe y'ubuzima bwose. Ikibazo gihari donc burya bashaka igihagaza nyene. Donc umuntu avuga ati nje gukora nayimbonye aho bompemba ibihumbi 200-300. Ayo mafaranga ndaza kuyiruka inyuma kubera iki aca mfasha kubaho ubunyene. Mugabo ngiye gukora tutuntu twiwanje icambere. Ubumenyi bwa nubango bwa management je nagiye kwiga muri kaminuza kwiga entrepreneurship na management. Umwaka wose ndabumana ntabone ico banyigishije. Cyarangiye n'ubundi ndavuyemo ngiye kurondera aho no bikura hanya. Ugasanga umuntu nta bumenyi bwo kumanaginga dukorwa twibafise. Hakiyongera ko noneho ko bitazoba birabyara umusaroti. None ko nshonje cabana baho gute. Okay. Imbere yuko ugera kuri standard yo kuba ugenda gusaba akazi. Wari ubayeho gute ko naho nyine wari ushonje? Mbega hoho ko abantu benshi bariko bariga mu kaminuza. Eske ko kaminuza ugiye kuri kaminuza nibaza yuko uhitamo uba wahisemo ubwawe. Umuntu wese yiga kaminuza ningingo yifatiye singo yafatiwe n'abavyeyi. Mbega ugiye kwiga kaminuza warabanjira urashira ubwenge ku gihe urashishoza uramenyesha ikintu ugiye kwiga icarico. Erega kwiga no kwiga nyene mugabo bose biga ibintu bibagirira akamaro. Hagiye umuntu yiga isata kwera abona kigezweho hari bisata biba bigezweho mu kiringo runaka. Nakubwiye ariko mu iterambere ko ata emotion zijamo. Aromba. Rero so jewe nk'ubu numva yuko kaminuza kwiga kaminuza kuja kurondera ama diplome ni vyiza. Ntagire ubuza kuntera ibuye ngo navuze ko kwiga ari bibi. Kwiga kabisa ni sawa. Kuruba ufise doctora gusenje. Mugabo ni misero ni cushaka. Ni vyiza mugabo ushaka iki? Je nkuno musi ubu turiko turavugana. Jewe numva yuko hako ngenda kongera kamashuri. Noja gukora formation quelque part. Ikintu ushaka. Yego. Kuko je uno musi ngiye gukora formation y'ikintu ushaka nshobora kuyikora amezi 6. Nkaba ndi umuhinga muri ico. Usumba kumara imyaka ingahe? Mugabo nagenda kuciga muri kaminuza nzociga imyaka 3. Kandi nzokirihira amahera menshi. Kandi ntazi yuko azogaruka. Mugabo ngiye kwiga ikintu ushaka amezi 6. Nkagenda gukora formation amezi 6 y'ikintu ushaka. Nzosoka n'umu expert muri ico kintu. Kandi nisubire yuko ngiye kugikora. Hazo hasigaye kesho gusa yo kukibranding. Kigaca gitangura kumpa amafaranga. Muri make none uno munsi kuba ivyo niyumvira byose wesanga simbona ico no gukora kandi kindi kutabona ico gukora rero sinzi kurabibona umuntu acayimvira ko akine mutaye munini. No buzogana n'umuntu wumva kika arirondeza nyine ashaka gukora ka. Yawubiye kugira anteri mema miliyo menshi. Kandi wasanga nta mafaranga miliyoni waratunga ugiti ciwe. Numva yari namahera agiye guhombya adafite experience yo gukoresha. Donc abantu none ko dufise benshi. Tubabwire bahereye. Ikintu ca mbere umutahe w'umukene ni nguvu ziwe. Niko bimeze. Ntituje bazikoresha iki? Izo nguvu cyo bacha bazikoresha iki? Hari umunsi numwe ubujumbura hari umunsi numwe uratembera utarasanga hari chantier kiraduga. Bazinga amashati yogene mu kibano hari umunsi numwe urava muhira ntusanga hari inzu bariko barubaka. Mwe muhira ahantu uba kandi cyubamwe hari umunsi numwe amazi araza kuva kwa mbere gushaka kwa Mungu. Mu kibani wanyu hari umunsi numwe we bishobora kuba bitarabaho mugabo mu kibani wanyu hari umunsi numwe mu ibotike 3 canke 4 zegereye iwanyu hari umunsi numwe hataraba ikibazo c'umukate. Mu kibani wanyu hari umunsi numwe mu kibani wanyu nta gihe na kimwe mu mezi nka 3 canke 5 urabona ko isuku liteye umutekano muke. None ivyo bintu vyose jewe ntafise ikintu nkora nize kaminuza mfise engineer canke mfise doctora mw'ivyo bintu vyose nabuze mwakazi.
Erega gutera imbere nuko nimba warize ku ishure ntiwagiye kurondera ubwenge, wagiye kurondera ubumenyi kuko ubwenge wari ufise. Gerageza rero mu bumenyi warose ku ishure urabe ahantu baye mu kibano ingorane imwe ihuriweko n'abantu benshi hama mu bumenyi wagiye kurondera ku ishure urondera ukuntu ushobora kuyitorera inyishu iterambere uzobuhejeje. Urazi jewe reka naye kano karorero kuri ivyo bijanye n'intuze ya n'imitahe. Ikibazo gihari nyamukuru nuko abantu aguma yibwira ngo vya bindi nize vya bindi namaze mu imyaka mwizo gukora bijya. Akarero jewe no munsi nkora mwitakaza makuru ariko naragize apana mu ishuri. Akano abantu bagasurinye neza ukwiga ni kugira kwiga no kumenya ico ntarinzi. Pwemba nize. Rero ibisi navyize mu ishuri mugabo kuba nzi kubikora naravyize kuba nagize kuba ntabizi. Ahantu rero dukorera ni muri etage irimo amazu menshi n'amazu ashika 400 hakora abantu badukorera isuku n'abakozi batatu reka ndabe umwe akora amazu angahe akora amazu ashika 130 buri biro yose donke tumuhemba 200,000 sivyo 200,000 ndiko ndabona nabantu bakora isuku nganye ni Burundi harimo kandi umutamakazi ashika n'imyaka 60 nanjye ndamubaza nti bibi nivyo kuri ngaho urahembwa neza uyongo mwana unaba dogiteri ndabasomvye amahera ndakubwiye n'umutamakazi ashika n'imyaka 60 kuko ibi byo gukora isuku si vya bindi ngo bagirisha umukubuzo na kanya karaketa sunikisha gusa mugabo nk'umparuye ko buri wese tumuhemba 200,000 yadutora miliyoni 2,600 n'abatamakazi banga batatu ni batatu mugabo iyi nyubako irimo amazu arenga 400 donc ikibazo gihari rero ni iki eske hamwe no kwirengagiza ibyo nize ngira nkora ahubwo ico noshobora ico ushobora kiratandukanye n'ico utaraje kure gato n'abatamakazi b'imyaka 60 yego deja bari muri pension yemwe ko se 64 umwe abantu bari muri pension bariko barakora akazi k'abantu bahejeje bafite imyaka 18 ahubwo nzomuzana ngaho mu kiganiro bagenzi nzomuzana bariko barakora akazi kanje jewe nize amashure mpejeje kaminuza kubera ko nambara ishati goroye numvise ko mpejeje kuba ndi umupware ntegezo kwambara ishati goroye n'ipataro goroye nkaca nambara karato gasigwa nkaca muratembera ndondera akazi ariko wize amashuri neza kumuzana gukubura nk'ubu mu kibano batangwe vuga ngo urega wa muhungu wana kabujya ngo akora akazi muri ville ko gukubura acha mvu mengo ndasuzuguritse mbwa ayo mahera hari n'ibihugu byinshi hoja muntu yero kuburyo umuntu bavuze yuko akubura ngaha bisuzuguritse gusumba uwo kuvuga yuko umuntu yize akubura ngaha birasuzuguritse kuruta kuvuga yuko mpuye n'umuntu yize ariko aransaba 200,000 zo kuja kujya n'umushomeri yarabuze icyakora yarabuze icyakora kandi hariho abantu bari muri pension bariko barakora akazi kiyo bagenzi tutu n'umuze muratwandika ahantu biremo kandi hariho abantu bari muri pension bariko barakora akazi kiyo muri make ikintu cyangombwa ni kuraba nigiki cinjiza amahera mbona ntushobora uyu munyokoro ariko arakora ngaha aka kazi uyu munyokoro arakwiye kuba ari muhira akaba ariko atunganya udukorwa banganye imbaraga muhira umuhungu we canke umuzukuru wiwe yahejeje amashure akaba ari we ariko arakubura ngaha ahembwa ayo mahera nyokuru yavuze ko asumbya n'umudogiteri kuko gifise ubwenge buri ku gihe akaba ari karanacunguriya ari karanasoma urusaku rw'ingana Agaciro Media ikora yungura ubumenyaza ngaha akubura yongera yumviriza ibyo ingene mukora arabe kugena mukora ibiganiro kugira ngo nawe aya mafaranga ari karakorera ngaha asumbye nciye akarongo asumbye abadogiteri aje kujyamwo make ayanda yafashishe nyokuru ari muhira ayasigaye ikindi gice cya gatatu ace investisa kugira ejo nawe ashinga entreprise nk'Agaciro Media ngaha Hano vuze nyene ikintu cyo gushinga ama entreprise twe twakuze twumvise umuntu ngo
ngo nakakora muri entreprise twumva ari vya danger ahubwo wumvise ngo tuzi ko entreprise ikintu natwe twoshinga ahubwo wumvise ngo umuntu afise societe atashe baca batera ibitenge ntumenye ko ari urupapuro rwo guha muri ADB. Okay, ni entreprise ni idée ukura mu vyiyumviro ukayirema ikaba ngaho ugacu tangura ko. So je nibaza yuko turiko turaganira kwa bino bintu. By the way tuganira nk'abatera inkuru. Abantu baze baranabitahura kubera nama mbona mu makomantere baca baza ngo ivyo ngo murabivuze ngo sawa ngo ngo nimutubwire ngo ivyo ngo tugenda ngo gukora ngo binabiriya ibi tubivuga nko kuganira kuko jewe nshobora ko James nshobora kuba mfite ico nkora nawo mudishanje mashobora kuba afite ico akora ariko ikintu omudishanje makora nta muntu yamuhaye akazi nanje ikintu nkora nta muntu yamuhaye akazi turiko turavuga ariko bino bintu bishoboka suko jewe ncanza ngaha kubira ngo genda ukora iki ahubwo nyumba bishoboka urashobora kunyegera ukambaza kandi sindago nta mahera ndaguca nta mahera ndakwaka no kuganira mugabo by the way jewe mero kuganira n'umuntu ubona shema twaranakoranye ubu n'umugenzi wanje yitwa Prosper ntimuzoga kate kandi untunge so kumwamamariza uwo mugenzi witwa Prosper akora ibintu bitangaje nimba mubona amaboîte ameze neza ububare bumeze neza ama hotel usanga arimo ama design ibintu bimeze neza ama plaf ameze neza ni numu engineer nibaza nk'igitega ni Bujumbura hano henshi ni wabikora so twahuriye ahantu mu ga project araho numvise norira nabonye Devi yakoreye aho hantu ningene hangana n'ibintu agiye gukora candaraba kuri Devi ashashira comment Devre ndaba amahera agiye guhembwa numva shadow pour ndavuga ati wow bino bintu birabaho cyane numva ukuntu twirwa turavuga ko atakazi gahari cyane aba equipe y'abantu akoresha kandi bose baranshingira intayiti kabisa araduhemba neza cyane avuga ati eske sanga abo bahungu bose akoresha bose no expert mugabo gusikina basumvya ni kimwe kudiringa amasoko wowe kinakora no kudiringa amasoko gusa kandi lofete ko bambwiye ko bahemba neza nuko muri ya mendevre nabonye ashobora kubasigana quelque pourcentage muganda kayahemba abakozi so urero nasanze ari ibintu byo gukora ari byinshi kuko urumva twamatubona ukinjira nko muri boîte kanaka canke mu kabari kanaka ukabona umengo hari ibintu bitangaje ukumva umengo nta muntu w'umurundi ashobora kubikora mugabo hari abantu benshi ngaha babikora kandi ni bake cyane bishoboka abantu benshi ni market experience nuko ntitwiga ni bimwe nakunda kubwira ntitwiga so urumva yerekana azakora ico kintu Bujumbura avuye Igitega anabigitega azogikora ico kintu Bujumbura kandi afite imodoka nk'ibitoro kamanuka kaduga urumva wumve muri ya mendevre anywa ibitoro kamanuka kaduga aje gusupervise akaba afite chance Igitega Bujumbura na kuzimba hari urugendo rwose hari n'urugendo so jere nk'umuntu nk'ubu hari umuntu ashobora kubwira ngo okay umuntu yize afise bac canke master navuze yuko jewe hako niga ngiye kwiga ivyo nogena gukora formation kanaka azoze ndamusabire formation kwa Prosper kana azoyimpa kuko nta bintu byinshi twakoranye mu mbona umengo n'umugenzi umuntu ashaka kwiga gukora bijya bintu mwama muja mu bubare kuko mubuzi cyo mukora mu bubare murajayo okay tubuzi ivyo dukora mu bubare turajayo no mu maboîte turajayo abantu rero mwese tujana mu maboîte no mu bubare tukabona ziriya design ni na decor ziba ziriyo tukamumengo nta barundi babikora umuntu umwe ndamwemereye formation kwa Prosper kandi azoyima na Prosper nzo musharinga kiro kiganiro ndamubwire ko hari hano nemereye umuntu formation kandi kwa Prosper uzoshirondegwa n'abantu benshi oya no umwe nzoyihumwe mu bazondondera bose nzoyihumwe ukuntu nzomutora ni gute bivana n'ivyumvira sinzomubwira ngo nyandikire kete mugabo kuganira nawe uzomotiva gusumba abandi okay nzoyimuha kandi nzonagaruka ku gaciro media mvuge nti wa muntu naramuhaye naramusabiye formation kwa naka shaka office n'imiburi back abafise masegondere muvuze ko bo batize bigireyo abize segondere ntibiza abo nibashaka bigireyo oya barize bareka ko barize barize kuko nabo ushobora gusanga bafise umwete bafise washaka no babariranda babariranda Niyo segondere ubona ntibaye mara ku myaka 15 ari nayo idakwira umwana w'imyaka 15 ntaragera kuva muhira
umuntu agera kuva muhira ku myaka 18 kandi 18 abo bantu benshi baba bahejeje bac yabiga bakuze inshuti abo vyagoye nkatwe niko twatangura ku ishure tubanje kugira nkuku mugabo ntavyo bagira umuntu wese yatanguye ku ishure arabanje barako bagiye mu wa mbere bakamubwira ngo agire nkuku wewe rero wewe vyari ni sawa je natanguye mu mwaka wa mbere si 12 none ibi uri musi ya seta wita urabigira kwabwira ngo ntohenge ku mutwe okay mu kurangiza kino kiyago sinzi mwe mudukurikira ico mwashoye gukuramo ko tuciye ku masonga ibintu vyinshi mugabo ubwenge nyezi nabwumvira mu nduru muri ibi byinshi tuvuze robanuramo kimwe we wumva ukenera hama ucugifatira umwanya ukironderera ubumenyi yewe kubaza YouTube zaraje za Google zikaza za AI zikaza ni wabura makuru n'ukuruzo nibaza ko tutazoba yaronde ni wabura makuru kuri ChatGPT uzugenda kuri DeepSeek naho nyene bazoyaguha ushobora zose ni intelligence artificielle zitanga makuru kandi zikoreshwa free kandi zikoreshwa ku buntu ikindi naco no subira kandi nkababwira nta gihugu cyakwimye opportunity nta gihugu cyakwimye opportunity donc nimba iterambere ryanjye rikizingamye ntiyazingamizwe n'igihugu ni jewe guys nshobora kukubwira bino bintu kumva umengo ndahiriwe cyo kumva umengo nahabona politique nta politique ndimo nta politique yampaye sinibaza ko izonampa kuko na nivo bakenera nshobora kuba ntayifise mugabo gusigina genda kubwire ntavugiye umuntu numwe mugabo mvugiye igihugu nk'umurundi mpagaze ku maguru abiri nta gihugu cyakwimye opportunity igihugu bo umutekano umuntu arawiha hari abantu badafite umutekano mutima oya hariho w'igihugu gitanga hari n'uwe uharanira ku bwawe so umutekano w'igihugu gitanga vyukuru igihugu kirawufise igihugu rero ikintu igihugu kiguha ni umutekano n'amahoro igihugu nikitubaka ibarabara ni ikosa ry'igihugu ariko rizo bikosa ryawe ngo uzosanga mu myaka yawe yose utigeze ukora ikintu na kimwe gishobora gukontribua kugira ibarabara ryubakwe canke basi na famille yawe igahora mu bukene famille yawe nahereye hejuru kugira ngo kubera abantu benshi kandi bidogera famille oyaza bumve no mu bwongoshwa abantu bose muzoganira bazokwidogera igihugu ivy'igihugu rabira kure ni no muri ruturira mugabo ntuzobeshe ngo igihugu cyarakwimye opportunity amahoro ahari ukaba ushobora gutembera ijoro n'umutaga icyo uzokora ntaco uzobura famille yawe nimba wisanze mu bukene gerageza ntuzwisige mu bukene haranira ikintu cotuma ubura umwanya haranira igihe ikintu cotuma muri make umuntu abe busy mugenza wakwandikira message yo kuja gusangira utuyoga ukamubwira ati bro kabisa ebana nta mwanya mfise urambabarira haranira ikintu cotuma ndagutelefona ukambwira ati nyihanganira ndagutelefona mu minota 30 nibyo byakuryohera wewe babikugira cyane yego ushobora ko umuntu ari mu kazi niyo batari mu buyobe haranira ikintu cotuma ndagutelefona ukambwira ati bro nyihanganira minota 30 arakano ndiko ndakora ndaguhamagaye haranira ikintu cotuma ndakubwira nti tuje kuryoherwa mu ntara yo hagati mu gihugu ukambwira ati brother ivyo bintu ndiko ndapanga programme ya 2026 nukuri ntavyo nashizemo labda muri 2027 haranira ico kintu ico no heza kugiharanira uzobure muri yanzira nakubwira yuko minimum yo gukora amasaha 86 ku munsi ivyo no wabishikako sha ushaka uzocugenda uryame nakuri yego kuko ni washika ko ico kintu ukiri wewe n'umugore wawe canke n'umwana wawe umwe canke babiri canke wewe uri umusore uko biri kose uzoshika ku bana bane warageze ku masaha 140 canke 650 murakoze nuko bagenzi reka tubashimire numva atakintu norenza ko mugabo kora ibishoboka byose bivane mu bukene kandi uri umunyamahirwe tugufelicite kuba wafashe umwanya ugakurikira kino kiganiro tubacisha ibiganiro byinshi biri ku bwoko bw'ubumenyi bwinshi butandukanye bwa development nico tuma kino kiganiro twashise ishure ry'ubuzima uza ngaho uje kwiga
kuno kwiteza imbere nawe. Uyu mwaka ni 2026 ugize amahirwe turacari mu ntango zawo, reka ngwane no kwidevelopa naho gwane no kwidevelopa tukarishe mind turondera ubumenyi cyane ubumenyi bwe bujanye nabyo twifuza guteramo imbere. Nico kintu gikomeye gose. Amasaha twese turayanganya mugari yaba yabyaza umusaro umwanya ku wundi, reka rero natwe tugerageze turi hamwe. Naho butaha rero nize ko muyabonesheje kino kigane mu gisangiza abandi tuze duhure mu biganiro by'ubutaha. Bye bye.